Haleluya, haleluya, haleluya. Yesu ashimwe bene data. Ndashimiye Imana data wa twese ubuntu bwayo asuye kutugirira kugira ngo dushe kuganira ku ijambo ry'Imana. Yesu Kristo nashimwe. Turacari kuri rya jambo ryo kwizera. Hanyuma uyu munsi tugiye kurabira hamwe umwansi wo kwizera ninde. Umwansi wo kwizera no gukekeranya. Kandi ijambo ry'Imana ryarabivuze hariya muri Yakobo gice ca mbere ku murongo w'8 ku murongo wa 6 ngo ariko asabe yize ataca kekeranya kuko ukekeranya ameze nk'umupfunda wo mu kiyaga utwagwa n'umuyaga usimbaguritswa. Uwo muntu ntiyiyumvire ko hari ico azohabwa n'umwami Imana kuko ari umuntu w'imitima ibiri ahindagurika mu nzira ziwe zose. Bene data bakunzi ngo umuntu w'imitima ibiri ngo ntaca azohabwa n'umwami Imana ngo kuko ari umuntu ahindagurika mu nzira ziwe zose. Umwami Yesu Kristo adufashe, umwami Yesu Kristo adushoboze kwizera Imana na ntaryo, kutagira imitima ibiri, guhagarara kuca umwami Imana mwavuganye ntubikekeranye. Yesu nahabwa icubahiro. Ubu rero tugomba twinjire mu ntahe. Bene data bamwe banditse muri commentaire ya video yaheze, navuze ingene ivy'umwami Imana yadukoresheje canke ibitangaza twabonye bikorwa vyavuye mu kwizera. Niho mu kwizera niho bikorekeka. Imana iravuga nawe ukavyakira ukabivanga no kuvyemera no kuvyizera hanyuma ukacubona bikunze. Kristo nahabwa icubahiro. Ngomba nsubiremwe ya ntahe nababwira nagenda kuvuga ubutumwa Ngozi. Kiriya gihe nari umunyeshuri niga kuri Esta. Hanyuma rero nca ndagwara, ngwaye bisaba rero ko banjana mva muri interna ngenda kugwarira mu muhana kugira ngo nyene banjane kwa muganga. Hanyuma rero banjanye kwa muganga, nafashwe nkaho umenga nafatiwe mu ishuri, fatwa nk'umuntu umenga aramvunya amafigo, nca njyama hasi baca banjana muri dortoir. Urumva sinashaka kwicara, niko rero baciye bantwara kwa muganga. Ndiko ndaraba ko ntariko ndacanga ibintu. Hari ntahe zimwe zabaye ndi Gitega, hari ziri zabaye ndi Bujumbura, ariko iyo yoyo yabaye ndi Bujumbura ego kuri Esta. Hanyuma rero ico gihe ndabaza Imana nti none ga Mana ingwaye iki vy'ukuri? Ariko Imana irambwiye ati nta nakimugwaye ahubwo ngomba kugutuma. Muri ico gihe rero naciye mva kuri muri interna nca ngenda kuba kwijabe. Hariho mugenzi wanje yaba kwijabe. Hanyuma kandi yari ndamuramukije yitwa Yoranda. Rero nca ngenda kubana nawe kwijabe. Hanyuma rero ngiye kubana nawe mugabo kwari kugira ngo bakuru banje baze kunsanga gaha kubera mukuru wanje yaba muri home, abandi bari abahungu. Urumva nyene nashikiye kuri uwo muhana w'umukobwa twakundana. Hama rero niho baza baransanga. Ico gihe navuye ku ishuri, urumva ndi ngaho bakuru banje baraza kundaba baca bansabira rendez-vous kwa muganga. Rero iyo rendez-vous baca bavuga bati niyo muganga yatwishura tuzoza kugutora ngaha tukujane kwa muganga. Ni sawa. Bakigiye niho rero Imana nyaguhora isengwa nayo yacivuga ati nta nakimugwaye ahubwo ngomba ndagutume ugende hari Ngozi. Imana inyereka ishusho y'uwo muntu intumye ko yampaye agasinye. Nabonye ari umuntu yari afise inkovu ngaha, umuhungu yirabura cane afise inkovu ngaha haruguru y'ijisho, ambwira n'izina ryiwe.
acambwira ati uyu muntu ari Ngozi, genda umubwire gutya na gutya na gutya. Yo mana we, ico gihe ndegaho kwijabe urumva navuga nti ntibikunda, ndagwaye. Ico ni kimwe, ni gute nogenda Ngozi kandi ntaho nzi, mbega hamwe twohurirayo n'umuprofesori wo kuri Star novuga ngo ngahani ngo ndiko ndakora yiki, ntibishoboka, ibyo bintu ntibikunda. Urumva hariho ubwoba bwinshi, navuga mana naho ntumye, urumva hariho riske. Ariko Imana iravuga ati nta numwe azokubona muri ico gihe cyose uzoba uriyo, uzokora igikorwa canje kandi uzogaruka amahoro. Imana ivuze ndavyumva kabiri. Ntego Yesu urakoze, ncamara amaze kugenda. Ariko kandi ikindi naco ndavuga none Mana, bakuru banje bobo nibaza kundaba ngaha ko bavuze bagiye kunsabira rendezvous, none nibaza bagasanga ntariho ndiho bizogenda gute? Nta numwe azoza kukuraba ugushitse umunsi uzogarukira niho bazokubona. Ntisawa. Ndavuga none Mana, canke nahubwo ntiworeka basi umuntu nkamusengera, ibijya byose wambariye nkamusengerera ngaha. Rero ndabyumviye mu mutima ntereka basi nzomusengerera ngaha, ntinye kugenda ko ntari tike nari mfise. Niho twaca duhura n'uwundi muntu, nari mvuye hajya ku ntangwa mu masengesho yo ku mugoroba, hajya mu minsi yo kuwa kane, sinzi ko hari kuwa kabiri nuko hari kuwa kane. Hanyuma ngarutse duhura n'umugabo umwe w'umuanglikane yitwa ndegaye, yitwa Deo Gahamanyi, abamuzi baramuzi. Duhuye abivuga nyene nkaho ari umuntu tumenyeranye, acavuga ngo Françoise ngo Imana niyagutuma ahantu ngo ntuzuvuge ngo nta mafaranga mfise ngo ariko uzopfe kugenda, ngo Imana izovyimenyera. Nca ndavuga nti aha, nkaho umenga yarazi biri mu mutima wanje. Nca ndavuga nti Yesu nturakoze, ntinyisha mbonye. Rero nca bukeye nca mfata urugendo ngenda gutegera bus, kuko urumva Imana yari hejeje kunyishura ati uzopfe kugenda na hata amafaranga uzoba ufise. Rero nca ndagenda. Yesu we, ico gihe nari mfise amafaranga 200 yari yankura kwijabe anshikana muri ville aho dutegerera imiduga. Ndabwire uwo mukobwa twabana nti rero jewe Imana yantumye Ngozi kandi ndagiye, nawe usigara uransengera. Ati sawa. Uyo mukobwa wenyene niwe nabwiye ngiye. Abo bantu baba ahantu muri ugo rugo sinibuka uko nababariye, ntabyo nibuka. Ariko bo mu nzu narabasezeye nti ndagiye tuzosubira ahantu nkubitiye. Hanyuma rero niko kuca ngenda, ngiye ncafata ya 200 yanje aranshikana muri ville. Shitse muri ville ncanurira imodoka ije Ngozi. Nuri imodoka ije Ngozi bene data, niho naca mpura n'umukozi w'Imana, arabizi, yitwa Pasteur Sebastien. Niba vyibuka bo ngaho ku ntangwa, Imana nimuha umugisha kandi ndamuramukije. Aca nsangaho arambwiye ati Françoise ugiye? Ngiye Ngozi. Ngo yo ngo rero ngo rega ngo hariya ngo ni wacu, ngo none kutambaga ngiye ngo ndagutume. Sinabimenye. Rero aho yarazindutse ku modoka, ngira ngo yaragomba kurondera abatumi wabo, sinomenya muri ico gitondo cyari kimuzindukanye. Ariko Yesu we yarabizi. Aca kura mu mufuko amafaranga, sinibuka yuko ari 400 yampaye. Ati genda aturagura ifanta mu nzira. Ariko ayo mafaranga yampaye nyene yari mwitike rishikana Ngozi. Yesu Kristo nahabwa icubahiro. Haleluya. Tanashima nti Yesu urakoze, nti mwami wanje habwa icubahiro. Nca mbonye igitangaza bene data, igitangaza mbona kibonye. Ariko nagomba kubabwira ngo navuye muhira kubwo kwizera. Ukwizera niko kwanshoboje kugenda nta mafaranga mfise kandi nkizera ko nshikayo. Kandi naganda babwire yuko ico gihe nta n'ivyete by'inzira nari mfise, uretse gusa agashakoshi karimo impuzu nambaye na Bibiliya. Niho rero naca nshika mu nzira, murazi ko bagenda barakakaranga muntu n'ibindi, baraduhagarika. Baduhagaritse nanje ntavyo mfise. Hanyuma bakavuga ati ngo wa mwana ngo karanga muntu iri hehe? Ntayo mfise. Umushoferi ngo yo ngo ntuse kuba ko atayo mfise, ngo fumuvuga uti ndayibagiye canke ibiki. Shoferi jewe simbesha.
abo ba mbere baratureka, tugeze imbere tugiye dushike baravuga ati mwese ikarangamuntu hejuru, jewe ntayo nari mfise. Baraza barinjira n'indani baraverifiya neza umwe wese, hanyuma basa ngo we mwana ngo kari hehe, nije ntago mfise, ngware ngo sohoka. Baca basohoka hanze muri yo trako, yariho trako. Rero basohotse baca bambara ngo nanje nisohoke, ngaca ndabarabira mwidirisha numva bari hasi baba ari batoye ndande nicaye ndavuga nti none ko mumbarira ngo nisohoke, murafise iyo muca mumpa muri kano kanya ko nababwiye ko atoye mfise, mwe mumbarira ngo nisohoke, none ninsohoka bica bigenda gute ko iyi modoka icibandanye ikagenda, none murafise ko muca mumpa? Bararabana ati mbe uyu mwana nibiki, gwatukuye ngo sohoka, nande nti gusohoka ndasohoka, mugango ngomba kumenya yuko mufisa ko muca mumpa. Baca bavuga ngo ngo genda, ngo ariko ngo ntuzose kugenda ngo udafise karanga muntu. Ntisabo ntizoca ndakarondera, Imana ingirira neza gutyo nca ndagenda, mupfunyapfunyo ndagenda, nshitseyo Imana ingirira neza, nshitse nsoma igipankarte canditse ngo bienvenue en province d'Ongozi. Ni Yesu we urakoze, numva nshimye Imana. Bene data gukora uko Imana ishaka biraryoshe, biraryoshe nta kintu bisa navyo. Yo ndavuga nti Yesu ndagushima, nca ndururuka n'agashokoshi kanje aho iruhande ya komine aho imodoka zahagarara, nca ndahagarara nca ngumaho. Hanyuma niho hageze ko bataha abakozi, naza mbona umuntu asokorotse mu nzu ya komine, arasohoka aca mbona aho ntegereye aho mpagaze kwibarabara n'agashakoshi, umva imodoka yari yagiye, aca zarirukanga arangwako ngo yongo mahoro cane Beatrice, ngo Yesu nashimwe Beatrice. Ni jewe sinitwa Beatrice, nitwa Françoise, ntariko nanje ndi mwene data, ngo yongo Imana iguhezagire. Aca afata yashakoshi yanje aca njaniwe. Bene data uko nukwizera, aca njaniwe, kandi aho nari mpagaze ngaho ntazi ngo ninda hava hankura, mbega bihava bigenda gute, gusa nari numva ndi mu mashimwe atagira uko angana, kuko nakoze uko Imana ishaka, ibisigaye data arabimenye. Aca njana muhiri wiwe, anjanye muhiri wiwe, aca arahamagara abakristo b'Ingozi, yo barakundana ico gihe, ngira n'ubu niko bimeze. Yesu abahezagire abanyengozi mwese, kandi ndabaramukije, amahoro ya Yesu nabane namwe. Yo narabakunze, bari abantu bakundana bafite inyota ijambo ry'Imana sinobabwira, bama bateramiye muri iyo nzu, bama buzuye, nanje nkama ndiko ndavuga ijambo ry'Imana. Bene data niho nigiye kuvuga ijambo ry'Imana, ubundi nahora ndabivuga muri groupe gato gato, ariko ico gihe bama buzuye, kandi nkabona Imana data wa twese impa amajambo yo kubabwira dahera, Imana ikaguma inyongera. Bari bazi rero ngo ngira ngo umukozi w'Imana wahatari, naho nibwo bwa mbere nsohotse njanye kuvuga ubutumwa, ariko Imana ishigikira amajambo mvuga, irampezagira, ingirira neza. Nagiye kuwa gatatu bene data, sinobijamwo birebire, nari narayishinze iyo ntahe. Imana ingirira neza, abantu benshi cyane bama bakoraniye muri iyo nzu, bama bakoraniye bava ku kazi baca baruhukira aho hantu. Umunsi umwe rero wa mugore arayanyakira, arambaza ati none wari kuraja he, byariko biragenda gute? Nca nanje nca namubwira nti je Imana yantumye ku muntu yitwa naka, hari uwo womenya? Aravuga ati je hano hantu je ntawenze hano hantu, ntaco Yesu arabizi. Rero nkabandanya nkora gutyo mvuga ijambo ry'Imana nkuko. Hanyuma ncandaja hanze uwundi munsi ndaraba imisozi, ndavuga nti Imana namba ari hariya hirya muri uriya misozi, ndakwingize ntumbarira kwiduga, ahubwo umuzane. Namba ari hariya Mana yera, ndakwingize ntumbarire kujayo. Ndayerekanye nivyo ndayereka byose, mvuga nti ahari hose umuzane. Yesu rero angirira neza. Umunsi w'igitangaza, Imana yakoze igitangaza. Nagiye gutembera ku isoko ryaho ry'Ingozi, ngiye gutembera aho duhurirayo n'umuntu twari tuzinanye kera mu magroupe biblique. Uyo muhungu sinzi n'ubu ko akiriho, yitwa Niyongabo Emmanuel. Basha nagumye mbanze umuntu yomenya ko yoba akiriho, yari umunyamatana, nukuri umuntu yomumenyera azomunda mukirize. Basha sinzi niyari, ariko ico gihe niwe
yambonye aca aravuga ngo yo ngo Françoise ngo uri ino ntego ngo yo ngo reka ngo nanje ngo nkora yambwiye yambare ngo akora ikanyinya sinibuka ati ngwino nje kukwereka ahantu nkorera ndavuga nti jewe ndashikiye ku mupfasoni yitwa gutya ngwino tujana uze kumusaba uruhusha nanyemerera aca tujana aca aragenda aramusaba uruhusha aca arandekura aca turagenda tugenda muri groupe biblique y'ikanyinya turagenda tuvuga ubutumwa uwo munsi haza ari samedi tuvuga ubutumwa muri groupe biblique hanyuma tuca turara kwa umukozi w'Imana yitwa Nimpa Justin yaratashe abari bamuzi tuca turara ngaho turaye ngaho rero bukeye tuca dufata inzira tugaruka Ingozi tugarutse rero twagarutse hari dimanche bene data nagenda babwire ngo muri iyo modoka twari twicayemo nza numva umutima nkaho muhemu yarambariye ngo rabi iruhande yawe ndaraba iruhande yanje nzambona wa muntu nariko ndarondera ndamuraba mu ruhanga mbona ya nkovu ndamuraba kwa kuntu nabona ya image yiwe mbona niwe ndamuhamagara mu izina namakiga naka nturakomeye ngo yo nguranzi ngumenye gute ngunzi gute cyanavuga nti mvuye kuraho mbona gucyane kandi ni wanzanye ariko Imana ni ikuzi yambariye ngo ndakubwira uku bene data haleluya Imana dusenga iragahora isengwa ni Imana ivuga ukuri mureke tuyumvire mureke tuyikorere mureke tuyivuge nukuri Imana yacu imenya n'ibitomenywa uyu muntu aratangara arambaza nkuvaho ukajahe ngo arambaza nti jewe rihakumbaza birebire kuko iyi modoka yoyo urabona ko iri kwiragenda kandi ishobora gushikaho jewe nururukira ngaca nururuka canke ishobora gushikaho wewe gururukira ukururuka ko ntazi yugiye ariko ico nshimiye Imana ni uyu mwanya Imana impaye ngo ndakubwira uku urabivuga kwiki yo ati nukuri mukozi w'Imana ibyo uvuze nibyo ati yo ndatangariye Imana ingene Imana ishobora kumenya umuntu ikamumenya uko kose yumva atangariye Imana ikintu cyambere yambwiye aciyambarira ngo nukuri ndagiye kwihana haleluya ndashima Yesu ndashimira Imana acagira aho nururukira rero nururukira ku ishengero ryo mu gashikanwa mbahaye ko hari dimanche ncaja mu rusengero twuruke tuja mu rusengero baca bampa umwanya wo kwigisha nukuri nabonye Imana ikora ibitangaza kandi ico gihe mu kwigisha babanza gusaba urupapuro rwerekana ishengero uvuyemwo ariko rero Yesu yambereye identite yambereye byose umwami Imana angirira neza mvuga ubutumwa muri iryo shengero abantu barahezagirwa ndashima Imana haleluya rero mvuze nti igikorwa ndagihejeje urumva hari dimanche igikorwa ndagihejeje reka nsubira i Bujumbura rero aho nosubiye i Bujumbura uwo munsi sinzi namba namesha impuzu namba byagenze gute nca ndindira ko zizokuma sinzi ko byabaye ariko ndababwiye ngo uwo munsi nashishikaye kuvuga ubutumwa muri ya nzu kuko baguma baza abenshi bahakoranira hanyuma bukeye kuwa kabiri nca ngenda kuvuga ubutumwa mu ikambi y'Ingozi Beneda ibi ndabivuga n'ibihamya birahari ababizi barabizi twagize veye Françoise nicaye muri abo basoda ndiko ndababwira inkuru z'ivya Yesu baraterama gushika mu gatondo dusengana Imana yo mwijuru ikora ibitangaza baranezerwa ico bakoze abo bantu groupe biblique y'Ingozi Imana dati bahezagire abaraha ico gihe muri iyo kambi Yesu abaha umugisha bankaribishije nk'umukozi w'Imana ndababwira ubutumwa bwiza nk'umukozi w'Imana buri ndabuca mu gatondo hanyuma ico bakoze baca barakorekta amahera baciye bampa envelope kwa kundi nava muhira mfise amafaranga atafadika itike yo kunshikana muri ville honyene navuye Ingozi mfise amafaranga menshi cyane bantekereye yo Kristo Yesu arimo itike arimo byose ndavuga nti nukuri mbonye ko gukorera Imana nta buhombe burimo
gukorera imana nta buhombe burimwo ubikora ubikunze maze wirabire. Haleluya. Nukuri narize iyo korasi yaciye inzamwo ngo gukorera imana nta buhombe burimwo ngo ubikora ubikunze maze wirabire. Nca ndashika iyo munsi hari mercredi niho nasubiye i Bujumbura, nshitsa hamwe kwijabe hamwe nyene mpejeje koga, nashitse nyene nduhutse gatoyi mu cumba, nza numva ku muryango baba kuraba mbona ni grande sœur mukuru wanje araje ngo yongo umeze gutega Françoise, ngo yongo iyi minsi ngo urumva ngo docteur ngampaye rendez-vous ngo uyu munsi ngo saa 8 ngo nukuri ngo mbabarire ngo sinaronse umwanya muri iyi minsi kuza kukuraba. Naho ntamenye ko amazindwi yose ntari ngaho. Nca ndashima Imana, tuca turagenda kwa muganga. Yesu we, muganga abona iki hari ico we wumva hico nari ngwaye, araraba sanga sinzi ibyo yanyandikiye ntabyo nomenya, ariko nca ndagaruka. Hama rero nca ndasubira ku ishuri. Ico nshimira Yesu, nta muntu wo ku ishuri yigeze ambona ico gihe cose, naho nabo muhira baje kumbona nagarutse. Rero Yesu n'umwami. Ukwizera ntigutetereza, ukwizera bene data ese icompa Imana yo mwijuru, umuntu wese ikamuha kwizera Yesu. Kwizera Yesu ukemera uti ko ariyo yavuze birakunda, ko ariyo yavuze birashika, ko ariyo yavuze ibi bintu n'ukuri. Yesu abahezagire. Yindi ntahe kumbure, yindi ntahe bambwiye ngo nzobashingire ya ntahe nagenda kuvuga ubutumwa kwa nashira ubutumwa wa mupatiri, kumbure ninaronka kandi kanya nayo nzoyishirako. Uhora Imana aduha n'umugisha namwe, amen. Mwari kumwe na Françoise Habonayo. Nimero za telefone ni +46 768 00 65 46. Kandi no shene turiko ni shene Habonayo. Imana idahanwa n'umugisha namwe, amen. Haleluya. Urakoze mwami Yesu, udukomereze ukwizera na bene data bakomereze ukwizera, ubigishe ko kwizera kudatetereza, ukwizera mwami ariko kukunezera, kwavuze ngo utizera ntashaka guhimbara Imana. Mana uduhe guhagarara kuco wavuze, Mana uduhe kukwizera. Yesu ufashe umuntu wese uzabukoze mu izina ryawe ryera, amen.